Yesu nashimwe. Haleluya. Rero Imana yatugiriye neza, yaduhaye gukorana kuri uno munsi. Rero n'ubuntu twagiriwe n'Imana. Haleluya. Yesu ashimwe. Rero turagiye kuganira ijambo ry'Imana dusoma. Turasoma mu gitabo ca Daniel. Gitabo ca Daniel igice ca 10 ku murongo wa 17 gushika ku murongo wa 21. Rero igice tugiye gusoma ni igice aho tubona Daniel agenderwa n'Imana. Haleluya. Kuko Daniel ni umwe mu Bisirayeli bari baratwawe nk'inyagano mu gihugu ca Babylon. Ivyo vyari vyaravugishijwe na Yeremiya, aho Yeremiya yahagurukijwe n'Imana abwira ubwoko bw'Imana ati nimugaruke kuhoraho, ababwira ko nibatagaruka kuhoraho hariho inkurikizi. Rero inkurikizi zaraje, bajanwa ari nyagano, babaho nabi. Yerusalemu irasambugwa, ingoro y'Imana irasambugwa, ivy'agaciro vyari mu ngoro y'Imana biratwagwa, abasigaye mu gihugu basigara bamerewe nabi. Hano rero mu gice c'9 no mu gice ca 10 niho tubona Daniel agira umutwaro wo gusengera ubwoko bwabo. Kubera iki? Kuko Daniel yari incabwenge, yahishuriwe n'ibitabo imyaka bategezwa kumara hariya mu buja kari imyaka 70. Ariko araserangura asanga iyo myaka yarakwiye, arangije amenya ko ari igihe cyo gutabagwa. Haleluya. Bene data, naho twoca mu bikomeye, naho twoca mu bigoye, igihe cyo gutabagwa cama gihari. Haleluya. Igitondo kimwe Imana irahindura ibintu, igihe kimwe Imana iratabara. Ubuzima bw'umwana w'umuntu ntibwashiriweho kurakigwa, ariko ubuzima bw'umwana w'umuntu bwashiriweho kubaho. Haleluya. Nico gituma tubona hano Daniel yiyegurira gusenga, ariko kandi tubona Imana imwihishurira. Haleluya. Rero turasoma hano mu gice ca 10 ku murongo wa 17 gushika ku murongo wa 21. Haravuga ngo, mbega nkanje umusavyi wawe noshobora gute kuvugana nawe databuja, ko jewe atamagara ngisigaranye numva muhereye. Wasa n'umuntu yongera kunkorako, ansubizamwo intege, arambwira ati, ewe muntu w'umukundwa cyane, nacutinya mpore gira amahoro. Akimbwira nca ndakomera, ndavuga ni databuja nuvuge kuko subijwemo intege. Arambaza ati, urazi ikinzanye kuri wewe? Ubu ngira nsubireyo kugwanya Segaba w'Ubuperesi, kandi ninagenda Segaba w'Ubugiriki azocaza. Ariko ndakubarira ivyanditswe mu gitabo c'ivy'ukuri, kandi uriho w'inkomezi yomfasha kubagwanya atari Mikaye umukuru wanyu w'ingabo. Haleluya. Rero turabona hano mwano majambo, ndavuga ibintu bibiri mu ijambo tugiye kuganira. Ijambo rivuga ngo umutima uremeshejwe n'Imana. Ko ijambo ry'umutwe titre, umutima uremeshejwe n'Imana. Ndaza kuvuga ibintu bibiri. Umutima uremeshejwe n'Imana urangwa n'iki? Nihaye ibintu bibiri. Icambere ni umutima uremeshejwe n'Imana, ni umutima utewe intege. Ni umutima utewe intege muri wo imbere, canye kuremeshwa n'Imana imbere mu mutima. Haleluya. Nuwuhe mutima uremeshejwe n'Imana? Ni umutima utewe intege imbere. Harimo ikintu cyo gutegwa intege, gushikamishwa n'Imana imbere,
kumva ushikamye imbere muri wewe. Ikigira kabiri ni kumenya neza ko hari ico Imana iriko irakora ku vyawe. Kumenya neza ko hari ico Imana iriko irakora ku vyawe. Haleluya. Bene data, iyo tuvuze umutima uremeshejwe n'Imana, nuko burya isoko y'ubuzima bw'umukristo iba mu mutima. Nico gituma iyo usomye mu Migani igice ca 4 ku murongo wa 23, ijambo ry'Imana rivuga ngo rinda umutima wawe gusumba uko worinda ikindi kintu cose. Haleluya. Rero ubuzima bw'umwana w'umuntu nta handi bw'umwana yizera, bw'umuntu yizera, umuntu w'Imana nta handi akomerera, nta handi inkomezi ziwe zihigira, ubuzima bwiwe nta handi buva, ivyizigiro vyiwe nta handi biri. Ukuntu tukubona yabukeye wijiriwe, ivyo uvuga ingene uri kurabaho, nta handi biva hehe? Biva imbere mu mutima. Haleluya. Nico gituma ikintu ca mbere ukeneye kugira ngo ube umuntu vy'ukuri aremeshejwe n'Imana, nuko utegerezwa kubanza kugaruka imbere muri wewe, ukihasira, ukamenya neza ibiriyo, mbega mu mutima wanje hameze gute. Haleluya. Nico gituma tubona hano Daniel aha twasomye mu gice ca 10, turabona ibintu vyakoretse muri we. Arafise umutwaro, arababaye, vy'ukuri yumva ahagurukiye gusengera ihanga ryiwe. Ni nkuko nawe uyu munsi sinzi ivyo uhanganywe navyo, urugendo rwawe rurafise ingene rumeze, kandi aho umuntu wese arafise urugendo rwiwe. Hari aho uri kuraca, hari ivyo uhura navyo, hari ivyo uri kurasengera. Uyu munsi hari ingene wiyumva mu mutima iwawe, ariko ico ndiko ndabona Daniel hamwe n'icari kiri imbere yiwe nk'umutwaro, nk'umuntu ari mu gahinga, umuntu ari mu buhungiro, umuntu yumva yuko vy'ukuri ivyabo vyarononekaye, bari mu buja, nta kibanza bafise, bari sous l'influence y'ababatwara ukunyuranye nuko bari bumva babishaka. Ariko tubona igihe Danieli umumarayika yamwihishurira, icambere yakoze kwari kumutera intege. Haleluya. Kwari kumutera intege. Aha mu gice ca 10 ku murongo wa 10 na kangahe? Ku murongo wa 19 aramubwira ati, ewe mukundwa cane, naco utinya, muremure, gira amahoro. Akibimbwira nca ndakomera, ndavuga ati, databuja nuvuge kuko unsubijemwo intege. Haleluya. Yamusubijemwo intege. Haleluya. Intege hehe? Intege mu mutima. Bene data, ni vyiza ko duhishurirwa iki gikorwa c'Imana mu mutima, kuko ijambo ry'Imana mu Bikolosayi igice ca 1 ku murongo wa 21 haravuga yuko ikibazo twari dufise tutarakizwa, twari dufise ikibazo cyo mu mutima. Ijambo ry'Imana ngo twari twaratandukanye n'Imana, ngo namwe abari baratandukanijwe n'Imana, ngo kubera ivyo mwakoze bibi mu mitima yanyu. Colossiens 1:21 haravuga ko twari twaratandukanijwe n'Imana. Ubwo butandukane n'Imana bwava kuki? Bwava ku mitima, kubera imitima yacu yari mwibibi, ngivyo twakoze bibi vyari mu mitima, nivyo vyari vyaradutandukanije n'Imana. Nico gituma intango y'umuntu aremeshejwe, intango y'umuntu vy'ukuri afise kubanezerewe kubaho, le début
de la vie avec le sens, ubuzima bufise intumbero, intango y'ubuzima bufise amerekezo, nigihe umutima wawe ugendererwa, umutima wawe ugasubira mu bucuti n'Imana. Haleluya. Nico gituma na Daniyeli uri kuraraba ukwihishurirwa niki camwihishuriwe imbere yuko Daniyeli aremeshwa imbere mu mutima ni Kristo yamwihishuriye. Haleluya. Kuko uduze haruguru gato turabona ivyabaye ku murongo wa kangahe, ku murongo wa 5. Igihe ariko arasenga amaze 21 jours dans la prière, niho tubona manifestation de l'ange, cyane ukwishura k'umumarayika ku murongo wa 5, ngo nunamuye amaso mbona umuntu yambaye impuzu zera akenyeje inzahabu nziza zavuye muri Ufazi, kandi umubiri wiwe wasa n'akabuyenge k'igiciro kitwa Tarushishi. Murabona revelation cyane umumarayika yamwihishuriye ingene yarameze, yarayoberanye, ntiya n'umuntu asobanutse mu bwenge bw'umuntu. Rero iki gicapo yabonye ni gicapo ca Kristo, irihishurirwa, iyi revelation cyane uyu muntu yaparesheje mu maso yiwe, yari Kristo yihishura, ngo mu maso yiwe ku murongo wa 6 ngo hasa n'umuravyo, ngo mu maso yiwe ngo hasa n'umuravyo, mu maso face cyane visage yarakayangana yacibibatsi, hama ngo amaso yiwe yasa n'ibimuri vy'umuriro, ngo amaboko yiwe n'ibirenge vyiwe vyasa n'umuringa w'umwakaka, kandi ijwi ry'amajambo yiwe ryari rimeze nk'iry'ishengero ry'abantu. Iyi apparence cyane uku kwihishurirwa k'uyu muntu ico kwaje gukora nuko Daniyeli ngo yaciye atakara agwa igihumura. Ariko amaze kugwa igihumura niho tubona muri we ku murongo hariya twasomye, niho tubona uyu mumarayika ku murongo wa 19 ngamusubizamo intege. Nuko ngo Daniyeli Kristo yaramwihishuriye, l'ange de l'Éternel, l'esprit de Jésus, mwemu wa Kristo yaramwihishuriye, abanza murema mu mutima, abanza aramukomeza, amusubizamwo intege, hamwe vyapfira mu mutima abanza kumuha kurema mu mutima, abanza kumwuzuza. Nico gituma yamubwiye ngo nacutinya mukundwa w'Imana. Haleluya. Benedati, turakwiye kudatakaza igikorwa c'Imana ku buzima bwacu. Igikorwa c'Imana ku buzima bwacu nico kubanza kuduhuza n'Imana mu mitima, aho mu mitima tuva muri classe des ennemis, tuva mu muce w'abansi n'Imana, ariko tukaja mu muce w'abakundwa n'Imana. Ni hehe umuntu abera umukundwa n'Imana? Si mu kuba wowe kwikwiza ni vyiza, si mu kuba vy'ukuri hari ibintu bigaragara nko gukorera Imana, nko gutanga ishikanwa riboneka, si kuba ukora cyane ibikorwa bibwirijwe n'ishengero, ariko kuba umukundwa n'Imana ni kuba umutima wawe waruhagiwe, warahuye na Kristo, ugakugwamwo ibiwanduza bibi, ugakugwamwo burya butandukane n'Imana, mu mutima wawe ukaba umukundwa n'Imana. Haleluya. Uwo ni wo mutima uremeshejwe n'Imana, n'umutima imbere muri wo utagifise ibiwagiriza, ariko n'umutima vy'ukuri unywanye n'Imana. Haleluya. Kirumvikanaga bene data, Yesu ashimwe. Turakeneye inkomezi z'umutima ngo ibihe nibikakumaremwo imbaraga. Haleluya. Bama batubwira ati burya ikibazo sivyo turiko turahura navyo, ahubwo ikibazo ni ingene tumeze igihe hanze bitameze neza. Ikibazo si vyadushikiye,
ikibazo singene muri uku kwezi k'umunani aho umwaka ugeze, ikibazo saho ugeze n'ingene ibintu bimeze. Haleluya, Yesu ashimwe. Hari igihe twama tuvuga ati nukuri umwaka ugira urangire bidakoretse, nukuri uko umwaka waheze bimeze n'ubu niko bikimeze. Nari si vyizigiro ko uyu mwaka vy'ukuri bigiye gucamwo. Nari nzi ko visa igiye kuboneka. Nari nzi ko ngiye gusanga umuryango ahuri. Nari nzi ko uyu mwaka vy'ukuri bizoshoboka. Sinzi ivyo uriko uravuga, ni wewe kumbura uriko urabivuga. Ariko nturabe ivy'inyuma bitariko birakunda, nturabe ivy'inyuma bitameze neza, nturabe ibigaragara hanze, ariko suzuma umutima wawe. Haleluya. Iyo umutima wawe ukomeye, uba ukomeye. Kandi iyo umutima wawe ukomeye, n'ivyo hanze biba biri dans le processus y'ugumba vyiza, y'ugukomera. Haleluya, Yesu ashimwe. Haleluya. Baravuga yuko burya ubuzima bw'umukristo, sinzi ko murabibona, bugereranywa n'icamwa ca pome. Turayibona pome? Je nayimenye vuba, aho nakuriye ntazari zihari, nayimenye vuba. Ariko baravuga yuko, sinzi ko urabona pome ifise akabuto gato, iraryoshe kuko uriko urayirya ntugongana n'ibibuto kujya kwivoka. Ko hari igivoka ukitema ucuhura n'urubuto ugasanga wahangiswe. Ariko pome uburyohe bwayo uhera ku gishishwa ukinjira indani, uko winjira indani n'akabuto uravye nabi woryana. Rero ubuzima bw'umukristo bugeranywa na kirya camwa. Haleluya. Kiriya camwa bakubwira yuko naho gifise akabuto gato, kiriya camwa gihagaze uburyohe bwako n'ubwiza bwa pome ngo buri muri kariya kabuto naho ari gato. Haleluya. Tubona ifise umutumba munini wo kuribwa, ariko uriya mutumba munini wo kuribwa nta handi uva, nta handi uburyohe bwawo bwubakiye muri kariya gatimatima naho ari gato. Haleluya. N'ubuzima bw'umukristo burya bugizwe na vyinshi. Ivyo vyinshi nivyo dushaka kubona hanze, ivyo vyinshi nivyo dushaka kubamwo, ivyo vyinshi nivyo dushaka kugenderamwo, ariko ntibikunda. Cette manifestation est impossible igihe umutima wawe ugwaye. Niwihutire ivyo hanze, niwihutire ivyo gushikako, ahubwo suzuma ingene wewe n'Imana mu mutima bimeze. Nico gituma tubona igihe umumarayika yihishurira, igihe Kristo yihishurira Daniel, yamubwiye ati ntaco utinya, bamahoro. Daniel nawe yumva amahoro amushwayemo, aravuga ati unsubije mw'intege. Uyu munsi Imana igusubize mw'intege. Haleluya. Nturaba amezi asigaye umwaka uheze bitararangira, raba ingene mu mutima bimeze. Nturaba umwana ufitiye isezerano ryo guhinduka, nturaba umugabo ufitanye isezerano ryo guhinduka, nturabe ingene wari wizeye ko ku kazi iriya komplo yoba yavuyeho. Hari ikintu usengera, ntiwite ku bitevye, ite kuri l'état de ton esprit, l'état de ton âme. Haleluya. Bene data, hari vyinshi vyo kuhavuga ku muntu w'imbere. Wewe ukuri uri umuntu w'imbere, l'homme intérieur. Wewe ukuri si ivyo tubona. Wewe ukuri umuntu wawe ahishijwe w'imbere ameze gute? Hari 200 nagomba kuvuga kugira ngo duce tubandanye. Imigani igice cya 15 ku murongo wa 13 havuga gute? Haravuga ngo umutima unezerewe ukesha mu maso. Samahera akesha mu maso, si matera nziza ikesha mu maso, si cumba cera gisize gikesha mu maso, si umuceri, si ibintu bikesha mu maso. Umutima unezerewe ukesha he? Mu maso. Ariko umubabaro wo mu mutima usavye umushaha.
uriya mutima unezerewe ukesha mu maso. Ugiye baduhe Imigani 17:22 haravuga ngo umutima unezerewe n'umuti ukiza. Haleluya, haleluya. N'umuti ukiza, ariko umutima usavye wumisha amagufa. Haleluya. Niwabona umuntu abihiwe biri indani, niwabona umuntu avuga akubita, avuga atera amacumu, avuga atsitaza, ikibazo kiri hehe? Iri mu mutima. Haleluya, Yesu ashimwe. Yesaya 61:3 haravuga ngo Imana iguha umwambaro wo guhimbaza mu gishingo cy'umutima uhondobereye. Uyu munsi twese tugira umwambaro wo guhimbaza. Haleluya, ugira umwambaro wo guhimbaza. Imana shimwe cyane. Icya kabiri gituma umuntu aba uremeshejwe n'Imana mu buzima bwiwe ni kuba udakekeranya, kuba uzi neza ko hari icyo Imana iriko irakora mu vyawe. Haleluya. Ugiye aha muri Daniel igice cya 10 hariya twasomye, Daniel 10 ku murongo uduze gato urabona ku murongo w'8. Daniel yamaze iminsi 21 ariko arasenga. Nawe yari karasenga ngo yumviswe ku munsi wa kangahe? Ku munsi wa mbere. Nivyo tubona ngaha ku murongo wa 6. Daniel igice cya 10 tumanuke ku murongo wa 12 havuga gute? Ngo maze arambwira wa mumarayika wo mwijuru, arambwira ati ntacutinya Daniel. Daniel 10:12. Ntacutinya Daniel, uhereye umunsi washiriye umutima kugutahura no kwicisha bugufi imbere y'Imana yawe. Amajambo yawe amajambo ya Daniel yumviswe ryari? Uhereye umunsi yabona ko bari mu kibazo, kandi ikibazo barimwo hari icyo Imana yakivuze ko akiyegurira gusenga. Le premier jour amajambo yiwe yarumviswe. Yesu ashimwe. Bene data, kirazira kurondera umuntu utarasenga. Kirazira kuja kwa muganga utarasenga. Intambuko ya mbere mu byo turiko turakora ni gupfukama ugasenga. Yesu ashimwe. Burya kwihutira ibije mu bwenge sivyo biba bikwiriye. Ikintu cya mbere dukwiye kwihutira ni kurondera Imana. Haleluya. Si byiza kwihutira. Hari igihe uvuga ati uyu muntu yarambeshe, ni byiza ko yoza ukuri kukaja habona. Nukeneye kukuri kuja habona. Ukeneye gupfukama ukabwira Imana ati Mana wewe urazi byose. Haleluya. Hari igihe wumva umenga hanze ntabikwemeza, hanze ntabigutera intege. Pfukama, kubera umunsi wa mbere uzopfukama Imana izumva gusenga kwawe. Daniel yumviswe ku munsi wa mbere ngo kandi ayo majambo yawe nyene niyazanye, ariko Segaba w'ubwami bw'Ubuperesi 13 yamaze iminsi 21 angwanya. Hanyuma Mikayeli umwe wo mu ntwazangabo zihambaye aza kuntabara, sigarayo mu bami b'Ubuperesi. Haleluya. Bene data, ntidukwiye kwama tuzi ko Satani ari we ariko arakora.
nta wamana ibimeze neza, ariko igihe bitagenda neza umuntu wese aha ikiri imbere yiwe icyo usengera cya kintu uri kuraraba mu buzima bwawe ubona chance, ubona by'ukuri atavyizigiro, ubona by'ukuri katagacu, ntuzure kuri ururimi rwawe ngo uvuge nabi. Hari ibintu tuzi ko Satani ari wari karakora. Ni kwiyumvira Daniyeli yamaze iminsi 21, ariko yagenderewe ku munsi wa 21. Bisigura ngo uhereye umunsi yasenga gushika ku munsi wa 21 hari icyo Imana yari kirakora. Aleluya. Nawe ndagutera intege, ntutakaze ivyizigiro, gira umutima uremeshejwe n'Imana. Kubera iki? Hari icyo Imana iri kirakora mu vyawe. Aleluya. Agacerere k'Imana nikavuga ko Imana idahari. Agacerere k'Imana nikavuga ko Satani ari wari karakora. Agacerere k'Imana nikavuga ko Imana yakwirengagije. Aleluya. Ariko no mu gacerere k'Imana, Imana iri aleve, iri kirakora ku buzima bwawe. Hari icyo iri kirahingura muri wewe, hari icyo iri kiratunganya muri wewe. Aleluya. Hari icyo Imana iri kirakora. Aha niho hari ukuremeshwa bene data. Iyi ndumva ari intambuko y'ukwizera. Aleluya. Ni intambuko y'ukwizera. Yesu ashimwe. Birashika mutoya wawe akarongogwa imbere yawe. Iki ni kimwe nabonye gikunda gutera ibibazo mu bavukana. Ntibiryoshe kubona uwo muvukana agiye imbere yawe. Hari n'igihe n'abavyeyi bavuga ati mu muryango wacu mutoya ntagenda imbere ya mukuru. None bica bigenda gute? Mutoya k'Imana yuguruye aca aba victime ya mukuru atararonka. Dukwiye kuba maso. Birashika umuvyeyi akavuga ati twarabivuganye yuko hazobanza kugenda, mwarabivuganye mugabo mu mugambi w'Imana hari ugenda n'ubangira. Hari ugenda n'ubangira. Nico gituma, haleluya, wewe mukuru menya ko naho mutoya agiye, c'est pas l'échec. Rujya si ikimenyetso cy'uko wewe ukwamye, ahubwo hari icyo Imana iri kirakora. Nuko kwizera dukeneye. Turakeneye amaso y'impwemu. Aleluya. Turakeneye amaso y'impwemu. Yesu ashimwe. Ku kazi birashika wa wundi vrema adashoboka, wa wundi yonona ibintu bamujeje, ugasanga niwe agiye imbere aronse promotion ariko araronka des avantages. Birashika ukanamubona mu biboneka ariwe ari mieux placé, ari wateye imbere. Rero ntuwidoge ngo uvuga ati Mana none ibi bintu wewe ubikora gute? Oya, wewe menya yuko hari icyo Imana iri kirakora mu vyawe. Aleluya. Twama twahungabanye kubera badutanze, twama twahungabanye kubera igihe dusenga, naho dusenga biguma biri kwa kundi. None katagihinduka, maze amezi senga, narabisengeye, maze igihe nsenga. Mwene data Daniyeli yumvirijwe umunsi ariko yagendewe abwirwa ibiriko birakogwa, yabwirwa icyo Imana iri kirakora ku munsi wa 21. Umunsi wa 21 wawe urahari. Aleluya. Umunsi wa 21 wawe urahari. Hari igihe twiyumvira yuko inyishu z'Imana zikoroka ubwo nyene. Hari igihe twiyumvira ko inyishu z'Imana zihuta. Bene data, inyishu z'Imana ntizikorokeraho. Inyishu z'Imana ntiziri fast, ntizihuta. Inyishu z'Imana zizira mu gihe cyashinzwe.
Aleluya. Shaka kuvuga ngo mbega igihe cyo gucamwo ndiko ndahura n'ivyo ntakunda n'ivyo nashima, ndi hagati y'itandukaniro y'ibihari n'ivyo ndiko ndashaka kandi ry'igihe kirekire, mbega bimeze gute? Menya ko inyishu y'Imana izira igihe cayo. Aleluya. Izira igihe cayo. Nico gituma dukwiye gusenga ubudahumeka. Persévérer dans la prière. Gumako. Ntucike intege. Bandanya. Mu gikorwa cyo kubandanya kirafise des obstacles. Hari abantu bafise message zawe, mugabo Satani akiriko arakubwira ngo ya. Mugabo muri b'Imana yaravuze ngo ego. Abantu mubitsa amahera y'abandi muyabashire. Ndasubiyemo, abantu mubitsa amahera y'abandi muyabashire. Hari umufuko w'umuceri ubitsa atari gwawe. Hari impuzu ubitse zitari gwawe. Nico gituma igikorwa cyo gusenga kirafise des obstacles. Danieli yumviswe ku munsi wa mbere. Kandi umunsi wa mbere Danieli yumvigwa, Imana yararibeye, yaratanze umumarayika. Ariko l'ange Gabriel il a été bloqué. Harabaye inzitizi mu gikorwa cyo gusenga. Mugabo Imana yari yavuze. Nimba Imana yaravuze, rekura. Kumuvuga ati ndekura iki? Kiki Imana yakubwiye kurekura? Yesu ashimwe. Erega burya mugenza wawe yogera kuri wewe. Reka yogere kuri wewe. Yesu ashimwe. Kandi burya ivyo ugumije, Imana ikeneye kubirekura kugira ngo haze ibindi. Imana ikeneye kubirekura kugira haze ibindi. Daniel aronka message. Ireta. Ririya ijambo nzanye ni ijambo ryacuzwe le premier jour. Ingene ubwoko bwawe bugiye gutabagwa. Inyuma y'amayinga 70 ubwoko bwawe buragiye gutabagwa. Aleluya. Rero nashaka kuvuga iki hano. Menya neza ko hari ico Imana igomba irikira kora mu vyawe. Aleluya. Bene data, Imana ikunda abantu bahumwanya ibintu. Humwanya ibintu. Yesu ashimwe. Humwanya ibintu. Ni vyiza ko tubona la manifestation cyane tubona ivyabaye. Mugabe igice gikomeye sukubibona vyabaye. Igice gikomeye imbere y'Imana ni ingene muri we uvuga, ni ingene muri we umeze igihe bitaraba. Aleluya. Hari n'igihe Imana ibitevya kubera iki? Kubera bitaraba dufise inyifato mbi. Bitaraba dufise amajambo mabi. Bitaraba dufise ishari. Bitaraba turiko turagiriza abantu. Bitaraba responsabilité twayishize ku bandi. Ariko bitaraba ukwiye kumenya ko hari ico Imana irikira kora. Aleluya. Muraza gusoma mu vyakozwe n'intumwa igice ca 12 uvuye ku murongo wa 6 gushika ku murongo w'10. Niho tubona ingene Herod mu vyakozwe n'intumwa amaze kwica Yakobo. Aravuga ati rero ibintu by'aba bagabo ko kubica niwo muti. Ngafata Petero, mugabo amaze gufata Petero, ishengero rirabona ko ryasamaye. Riravuga ati reka dusenge. Ariko igihe bariko barasenga, uwo munsi batanguye gusenga, niwo munsi Imana yatanguye gutabara. Imana irungika umumarayika Kristo Yesu asanga Petero mwibohero, aramukangura. Petero agira ngari kararota, mugabo akimukangura amubwira ngo hagarara.
abari gusenga ntibari bazi biriko biraba, ariko hari icyariko kirakoreka. Senga mwene data, reka kurira. Imana niyumva amarira, ariko Imana ibona amavi, Imana ibona akanwa gasenga. Imana yumva ikirere cy'abari imbere y'Imana. Ng'iminyororo iracika. Uwo mumarayika aramubwira ati nkurikira. Aramukurikira. Petero avuga ati mbega ndiko ndarota ko baciye ku muteramyi wa mbere, baca no ku muteramyi wa kabiri, ngo urugi rw'icuma rurabiyugururira. Petero ngamenya ibiriko biraba, kuko amushikanye, umumarayika amushikanye hanze y'irembo. Umumarayika yaciye agenda, Pawulo amenya ko yakize, ngarangije aja ku cyumba cy'amasengesho aradodora. Umwana yatanguye kumubona avuga ngo ni Petero. Arasubira yatanga inkuru ti Petero ni hari, nabo baramubwira ati wa musazi we. Sinzi ivyo yabishuye, mugabo niyumvira ko yavuga ati je ndi umusazi kwe. None ntimufise kwizera. Bagiye kugura basanga Petero ni hari. Haleluya. Ico niga ni giki? Niko hari ic'Imana iri kirakora. Tuvyemange, dukomere Imana amashi, Imana ibahezagire. Umutima uremeshejwe n'Imana ni umutima uteye intege imbere muri wo. Haleluya. Umutima unezerewe mu gishingo cy'umutima uhondobereye. Ikindi kigira kabiri, n'igihe umuntu azi neza ko hari icyo Imana iri kirakora mu vyiwe, aha yama afise umutima uremeshejwe n'Imana. Reka tuvyaguruke dusenge. Twavyaguruka tugasenga. Yarazutse mu bapfuye n'umwami, indimi zose zize zature koye sarumwami. Yesu n'umwami, 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 umwami. Yarazutse, yarazutse ubapfuye n'umwami, indimi zose, indimi zose zize zatukoye sarumwami, sarumwami. Utaraganje, araganje, araganje, araganje. Yarazutse, yarazutse muba araganje, araganje. Indimi zose, indimi zose reka zidature. Haleluya, haleluya. Sarunami koye sarunami. Nuwera reka utuze ibiganza byawe uyu mwami wawe, usubire umwimike mu mutima wawe. Umwimike mu mutima wawe, akuganze, akuzuza inkomezi, agusubize mu intege, akureme mu mutima musha. Mana uri mwiza, reka umubwire ngo uri mwiza Mana. Reka umubwire ngo uri mwiza. Haleluya. Iki ni igihe
cy'uko unaguka imbere muri wewe. Hanze ushobora kuba ufise byose, ariko waribwa umunezero. Ushobora kuba ata kibazo cy'ibyo kurya ufise, nta kibazo cy'akazi ufise, ku by'abantu bogira ushobora kuba ubona ufise byose, ariko ushobora kuba waratwawe icy'agaciro mu buzima bwawe. Icy'agaciro ni iki? Ni hahandi hahishijwe tutabona, ni hahandi hahishijwe tutagera, ni hahandi hahishijwe Imana ibona ariyo yonyine ishaka kuhakora. Daniyeli ngo ukuboko kw'Imana kumukorako. Hari ahantu ukuboko kw'abantu kutokora, hari ahantu inkomezi zacu zitogera, hari ahantu Imana yonyine ari ukwiye kwihamagara igakora. Hamwe utokora, hamwe tutokora, hamwe abantu batokora, ibwina hamwe ubuzima bududubiriza, hamwe hari umunezero. Reka uduze ibiganza uvuga ati Mana, 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 nduguruye, ndarekuye, ngwino wikorere. Reka kwigwanira, hari ingene we wabipanze bigomba kugenda, ariko byase hari aho ugomba kubitumbereza, ariko ntibyishira. Hari ukuntu wabona umenga byomera, ariko byase. Ugururira Imana umutima wawe, amahoro atembe, Imana yikorere muri wewe, Imana yiganzire. Reka ihungabana rihave, reka stress ihave, reka uruhagarara ruhave. Reka Imana imanuke iguhe gutekana mu mutima wawe. Ni igiki cyatwaye umutima wawe? Ni igiki cisha amarangamutima yawe? Ni igiki kiriko kirakwicira mu vyiyumviro? Ni hehe unigana Imana wumva kitari kumwe nawe? Ni hehe ugomba gutoborera? Ni hehe ugomba kwinjirira? Ni biki ugomba gukora ariko umutima ukwanyira? Ni biki wansi Imana yavuze? Ni biki Imana yagutegetse wataye, wanse kurekura, wanse gukora, wanse kwinjiramo? Rekura, reka umutima wawe uganzwe n'Imana. Urakoze Mana, ngo niho ubuzima bududubiriza, ngo umutima unezerewe n'umuti. N'umuti ku magufa, n'umuti ku mitsi, n'umuti ku bugingo, n'umuti ku bigumbagumba. Reka dukomere Imana amashyi menshi. Reka turangize dusenga uvuga ati Mana, ndizeye kuri kurabikora. Sohora iryo sengesho. Satani yaranezerewe kuko wamaze kwemera ko ari wabifise, niwe mwami, ni waganje. Reka nawe uhinduze kwizera kugaragara mu byo uvuga. Usenga uvuga ati Mana, ndatuje akanwa ko ari wewe uri kurakora, niwe uri alefre, niwe uri kurakora. Mana, ndakweretse ubwoko bwawe, ubwoko bwawe turavyizera, turavyizera. Ntituri batoma babonye kugira bavuge, turagomba kuvuga tutarabona, turagomba kwatura bitaraza. Vuga, vuga, vuga. Yesu niyakuze umutima wa Toma. Toma yarafise ukwizera kwabanje kubona. Uku Yesu niyakwemeye yavuze ngo hahigwa abatarabona bakizera. Nurabona izere, nurabona vuga. Nibiraza izere, nibiracamwo vuga. Reka guhondobera mu gishingo cy'umutima wacitse intege. Ambara umwambaro wo guhimbaza, umwambaro wo guhimbaza n'akanwa kawe, umwambaro wo guhimbaza n'imvugo yawe, n'amajambo yawe, n'amashimwe yawe. Umwambaro wo guhimbaza n'ivyo usohora, n'ivyo uvuga, n'ivyo wizera ukabivuga. Reka dukomere Imana amashyi. Witibita
Mana wakoze kubw'amajambo twumvise. Ndagushima ko wese wahaye kumva no majambo. Ni imbuto n'ijambo ryawe. Reka ivu ariwo mutima wayakiriye uyakuze, ave mu buzima, ave mu bugingo, ave mu amahoro n'umunezero, ave mu inkomezi, ave mu gukira, ave mu kubohoka. Utwitangira imbere aho tugiye kuja, utuye kugira umunsi mwiza. Dusengeye n'indwi ikurikira, utwitangira imbere dukoreshe iby'ubuhizi, utuzigame ugendane natwe, udukoreshe ibisunitswe nawe. Ni mu izina rya Yesu dusenze dushima, amen.